Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Amashengero uko yotera mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza ndabisigura mu buryo bubiri. Ikintu ca mbere, amashengero nahimiriza abantu gukora. Dufise abantu bicarika abantu mu mashengero bagahera rendi orendi bari muri shakaraba ngo bari mu vugishwa ngo bari muri ibi na biriya, mugabo ntibahimiriza abantu gukora. Ishengero ikintu ca mbere kiza ribwira abantu bagende ku kazi, bagende gukora. Niribwira abantu bagende gukora akazi, bagende bakore. Abantu bakora amaboko mu mpuzu. Gusenga ntituvyase, ariko gusenga kutagira mu ubwenge navyo ntaco bivuze. Yesu yavuze ngo nimutagira ubwenge nzobata. Ishengero mu iterambere rikomeye ryozana mu gihugu rihimiriza abantu gukora, rihimiriza abantu gukunda igihugu, ryongera rihimiriza abantu kurondera Imana no gusengera igihugu. Imana nibahezagire. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika.